mpagaze imbere y'ishengero nshima Imana ku munsi wa gatatu naje gusenga ntibyakunda ko nduzi impemu ariko umukozi w'Imana Pasiteri Andre yaransengeye ukuri navuye ngaha mpema neza Imana umwongere umugisha ukomera amashi umwami wacu Yesu. Hari ibintu mwebwe mudaha mutiyumvira neza urazi kubura impemu ni ibyago bikomeye cyane. Ubundi uri kurabura impemu uri mu nzira yo gupfa none woba udahema bishiye mu kibanza cyawe rero ni ibintu bikomeye cyane. Ukomera amashi Imana ko yasubije impemu mwene data kandi yariyesheje icyubahiro bisigura yuko yamukujije urupfu. Imana nishimwe. Yesu ashimwe. Amen. Nanjye nagomba nshima Imana. Satani yagombye gutunyaga umubyeyi yaguye mu kinogo cy'imetero 8 umubyeyi w'imyaka 71 ndetse no mu nzu nta n'umwe yamenye ko yaguye muri ico kinogo. Nticyari kinogo gusa yari twarete. Marayika aramukurayo umuntu yaje kumutabariza n'umuntu yaje avuye mu yindi komine no mu nzu ntibamenye ibyabaye. Imana ishimwe. Ndashimiye Imana yaravunitse ukuguru umugabo baramwopeye kandi ndizeye ko bizogenda neza. Ndashimiye Imana kandi ndashimiye rwose bivuye ku mutima Reveriye na Regina. Nukuri twarabatabaje turi mu bitaro baraje badusengera baramusengera bukeye ukuguru acatangura guhonyora baragendera kwibekiye arashobora gutambuka bukebuke. Nukuri abo bantu Imana bampezagire cyane barasengeye n'umuntu twari kumwe ubuye biriko biraza kandi baramufise ku mutwaro twari tuzinanye nawe ntibari bazinanye baramusengeye cyane biriko biraza. Nukuri abo bantu bariko barakora igikorwa gihesha icubahiro Imana bampezagire cyane. Rero jewe naciye ntagura kwiyumvira ibyo bintu ngene byagenze kuko natapfuye ni cakimazi twatangiwe twarabwiwe ko ikimazi kizoturinda kikaturindira abacu n'ibyacu. Pasiteri nukuri Imana iguhezagire cyane komeze kuguha iyerekwa ikimazi kiriko kirakora ibitangaza. Regina na Reveriye ndogeye kubashimira Imana ibahezagire cyane. Amen. Natwe turamufashije kubashimira bariko barakora ibikorwa mbere murishirize kubasengera icoma n'abandi bose bakamera nk'abo bantu baritanga baraja mu bitaro baraja mu mihana hari abantu murabona aba bantu ko bungana nihagira abandi bantu bavumbuka bafasha abo bantu muce hirya no hino mu makaritsiye musengera abantu kuko abantu bararushe. Yesu adufashe cyane. Maranatha ariko kubera nabaye mu buryo hanze Kiswahili nitumva cyane ariko reka ngerageze Ikirundi. Mu mwaka weze kuri Pasika naje mvuye mu bitaro bya Medecins nahiye uyu mukozi w'Imana yaragerageje kumvuga ahaguruka arambwira tuze kuguma ngaha tumusengera ariko programa yarahindutse acavuga ati umwe wese yandika imitwaro yiwe amanika gakaratasi. Je kubera ko nari nazanywe nico urukaratasi nari narutanze imbere y'igihe sinabaye nkirose urukaratasi ariko ndimo kureba kubera ko atarukaratasi nari mfise mbona umukozi w'Imana indugumba yabize arimo kurusengera hari kuri Pasika. Imitwaro 3 nari natanze yose yarishiwe uhera icyo gihe sinari bwagaruke ariko nakomeza nshingiye ntaye ku alimentation. Hari umukobwa twahora duhurira ku alimentation forome zibiri ate nk'abafunza nkamubwiye turiya mukozi w'Imana wo kwijana naho ntarakira neza nzoza ariko ubu n'imitende narakize sinoreka kugaruka sengera mu shingiro rya Maranatha mu Kamenge kandi icyo gihe namaze amezi 2 muri Medecins ngwajwe n'abajya bazungu inje sanga representante gare wa Maranatha nawe yitavye Imana. Icyo gihe naguye mu gahinda camita nko kuza ngaha ntacyo Imana yarakoze. Imana rero ihabwe icubahiro narakize kandi n'ubu nari mfise uwundi mutwaro gakaratasi ndawumusigira uwo mutwaro urawuduza dutanguye amasengesho. Dukomera amashi umwami wacu Yesu Kristo. Yashimwe. Amen. Nanjye magaze ngashima Imana maze amezi 2 n'inkiranga itariki 2 z'ukwa kabiri naragize isanganya ndi ku moto mu gatondo bwira umugongo ndakumbagara mu barabara ndavunguka ku mavi ariko ndashima Imana ko Satani yari yashatse gutwara ubugingo bwanje ariko Imana irakinga. N'ubundi Satani musi wa gatatu niriwe mu masengesho mu gatondo nyene nzindutse ngiye ku mirimo yanje aho kuri Kotebo
n'ubundi moto irasubiriranaga mbagara kuri kwa kunkomereka kuri kwa kuguru. Ico nshimira Imana nuko pasiteri twagarukiye munsi y'amapine ya pasiteri, ariko ncanibuka munsi wa Mungu bangona gukubita imbwebwe, robe imbwebwe yari yasamye imire, ariko yaratsinzwe ukuri pasiteri. Imana ikongera umugisha, singira ico nuguha, ariko Imana nikongera amavuta. Amen. Mukuri uze gusabira n'iherezo ryiza. Amen. N'uyu munsi mwebwe turazongera tuzikubita, turazihasha uno munsi yo yagutosha kabisa. Yesu ashimwe. Amen. Nanjye ndigaha nshimira Imana. Umunsi wa kabiri bari dufite serire kubera twebwe turi benshi ruguru, hari abagira serire kwa kabiri n'abagira serire kwa kane. Rero hakaba hari abana babiri baba muhira b'abanyeshuri, hakaba n'ababwiye ati ngo mujye muri serire babasengere akana. Rero ku munsi wa kabiri turi muri serire, ijambo ry'Imana rihejeje kuvugwa, nyamwana yari mu nzu batarafatwa aragwara. Uwo biri kumwe akamubwira ngo ugende bagusengere, ona akaca yumva ibintu kuma bimubwira ngo ryama ngo sinzira ngo itiro ntirirahera. Burya dutashe serire iheze ndaherekeza mwarimu turataha. Burya ngarutse usanga yarembye yabyimbye mu maso, ibyo bintu na Bibiliya yibonye yashaka kuyitabura. Ndavuga ati Imana uranshoboza kuko jewe sindi wo gushobora, ni wo kunyambika inkomezi. Ndamusengera ibyo bintu biravuga gushikaho bimuvako arakira. Ndamubaza none wumva gute ko waruhejeje kunkubita? Ndakubwira ngo ugende bagusengera ukanga, ngo nukuri ubu numva ameze neza, ngo nabyaba n'ibyo ariko birangiye byaheze, ubu ndakomeye. Ndashimira Imana rero kuko ahanje naho Imana yashoboye. Imana n'ubundi. Nkashimira Imana kandi ejo umwana arafashwa atawa aramererwa nabi. Burya ncanita kuri ka kunyu ndamuha, atadashwe. Imana ihabwe icyubahiro. Ukomera amashi umwami wacu Yesu Kristo. Yesu ashimwe. Kandi ashimira Imana kuwa mbere naragwaye ijisho, narigwara cyane rwose, hamwe n'uwo neretse nka ndabire mbwira ati iryo jisho ryawe ni ngombwa ngo baribage kubera ukuntu mbona rigwaye. Ibaye cyo kimwe. Yari umuganga abikubwira cyangwa yari umuntu? Yari umuntu abimbwira ko nawe yarigeze kubigwara. Hama niho nace nuko numva nyine ngwaye cyane, hama mwijoshe ndasenga Imana, Imana yaramfashije ubu bimeze neza, yarangije. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Umuntu wese abonye ijisho aca avuga ko ari ukubaga atari umuganga. Amen. Naje mpagaze ngaha ngo nshime Imana ko yirukanye ikiganiro cyangwa ibitaro mu rugo rwanje. Kuwa gatanu twari turiko turasirimba, umukozi w'Imana Olivier asharambwira duhejeje gusirimba ngo maza ngo wowe ngo hari ibintu ngo bishobora kuba mu rugo rwawe, ariko ngo ikintu kizohaba ngo uzobona ibintu by'ibigereranyo bisa n'ivyo. Hanyuma duhejeje gusirimba, hejeje kumbanira nyine ayo majambo dushaturisha zarumva telefone irasonye. Ndavuga nti byari amatelefone niko ndasenga je ntayo yitaba, ndumva nyene iri kuratwitira mu sakoshi kandi kuyitaba. Hanyuma ndavuga nti cyari cyose telefone nawe nase kuyitaba, nibaza ko ari ikintu ca kadirijanse reka ndayitaba. Aha macandagera hati magasoye ndayitaba, canuma telefone ya ruguru y'umugabo akorera ruguru, acarambara ngo uriko wishinga gusenga aho onye ngo kandi umwana atatashe, ngo reka hari umwana atatashe. Kumbe naho hari umwana yavuye ku ishure mu Ngagara aja mu yindi quartier, bisi batahana atasanga yagiye yamusize, acaraburi yaja niyapa kandi ataramenyere kugenda n'amaguru aca mu Kamenge amenye ingene aja kukibarabara. Hanyuma rero haca ngo umuntu ahagaze kwibara ariko aragenda n'amaguru aca mubwira ngo uwo kwanaka ngo nufate ikinga ngo akira ngo nakuriye amahera wamenye gutahana. Nshima Imana rero ko yabikoze kuko hari umwana kuwa kane bagonze kandi uwo mwana n'uwari mu bitaro ararembye kuko Imana yakirije ibitaro cyangwa urupfu. Yesu nahabwe icyubahiro. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Nandi magaze ndashimira Imana. Imazi ishize waduhaye inoti kuduhaye umutahe turazitora je baranayinyima ngo ndi umwana nyuma barayimpa. Naragiye gukora kuwa mbere no kwa kabiri kwa gatatu two turakora, haza umumama araturamutsa ashoboka ngo nyo mudasange ku kazi cyo ndababarira. Turagenda n'ubundi mumama twibaza ngo ni ibintu bibi kakura muri zone bagera dufunge, ariko icyabaye yatwakiriye neza aravuga ati icyifuzo nahita bafiseko ndashaka ko nobongerereza mugakora ndabona mumerewe nabi. Ndashima Imana ariko ijya noti yuguruye kandi narifuza n'ijana yo gushikanira Imana. None Imana yarakongereje umutahe. Kandi wewe bari bavuze ngo uri umwana, ariko mu nyuma basanga uri umwana baca barakora akabyoti. Nimuze murabica
ijisho urabijisho mukarabisha ijisho kabisa yarakoze ibitangaza n'ibitangaza wirongera umutanga genda mukobwa wa Yesu wishimira Imana bavuga ngo uri umwana kandi utabira Ndashimye amen banje gushima Imana ko yanshoboje gushika ngaha nakunda niyumvira kuza gushinga inaye biranga ego narakize hari umunsi hari vandredi twarakubise abazimu ndasengera ikibazo nari mfise uwo munsi nyene cane aronka inyishu amen iyindi naye yanje umunsi muduha amafaranga nayo mvuye gusenga tarashika no muhira mfise telefone ya android mu minwe ndamukije umuntu kiranyiya kwikorokera kwibuye ubwo nyene ikira baja kuyikoresha barambwira ko bidakunda capataye anotijana ndayishirako nakakabuye mwadu Imana ndagusavye mbyuki telefone yakize kuko nta handi noyikura uratse ko nagwaye nkifuza ku mahera menshi nta handi noronka amahera ya telefone ca ndabireka nsanga nyene ntiyakize hama kuwa mbere sinzi ukuntu ngiye mw'itelefone ndamayinite mfise nsanga sinzi Imana iyo yabicishije nsanga y'amahera akwiye telefone n'ukuri muri telefone yego usanga nta mesaje nigeze mbona nta n'umuntu nigeze numva telefone ati noba nihenze usanga muri telefone harimo amafaranga aciye telefone gusa nzokongereza makeya na Imana izoyamba ya noti yayiza ariko turuzi icyubahiro cy'umwami inota irambika kuri telefone yapfuye ashyirako n'akahuye mbega igitangaza Imana iriko irazana amafaranga canke ntiyazana kwizera ni kwinshi ejo hari uwundi muntu yampamagaye ari hanze ntiyagikora hanyuma aca aravuga ati nije nagize nabi kubona namuhamagaye nafashe mu bintu pasiteri yaduhaye koba kakabuto canke ibuye ndabona nije natumye bidakoreka ngo aca yari yatumye umuntu ngo aca aja gutora kakabuye agafata mu ntoki ubu ari hanze na kakabuye hanyuma ari hanze iyo mu Bubiligi ngo aca telefone uwo muntu avuga ati Mana mfasha kakabuye wavuze ko kakabuye ari Kristo uwo natumye bamwangiye ngomba ndamwitelefonere bakiri kumwe nyene uwo bacicaranye mu biro ngo aca aramutelefone amutelefone baramubwira ngo rega wa muntu yanyangiye arambwira ngo mumpe aca aramuha afashe kakabuye baca baravuga ngo aca amukorera ibintu byose bya bindi byose ntiyamubajije ngo oya ego yaciye avuga ngo sawa ngo reka ndabikore byose arabikora araheza yanumije mesaje avuga ati ibintu kakabuye biriko birakora ati birandengeye n'ukuri kose tuduze icubahiro c'umwami Yesu urumva rero ko akabuye n'akanoti biriko birakora ushobora kuba uri hano atakabuye gahari ntiwibaze ngo bambe wazanye uri mushasha ntiwibaze ngo hari akandi kabuye natanze uraza kuraba hasi niwatora akabuye uca ukagumya hanyuma n'abatari bwaronke ako kanoti nizera ko uno munsi arabona zani abatararonka abatigeze baronka baze kurindira ndabaha ako kanoti mu izina ati ntibibaza ati ibyo bintu nibiba uraraba ko batahava bayibloga nguma ndindiriye kuva kuwa mbere kuwa kabiri ndaraba y'amahera niyo ari gushika n'uyu munsi kandi nta wigeze amperefone nta wagutelefone n'Imana yo mw'ijuru n'Imana yo mw'ijuru yakugaburiye Yesu ashimwe mpagaze ahantu nshima Imana nshima intahe imitwaro itatu natanze ahantu ibirari ishuwe n'ubira gatatu nabona ibimenyetso guye kwishurwa cya kabiri mwari ku radiyo hirya ku gatanu ndabatelefona yuko bandemye ko umwana agwaye adahwa amaraso aca amazuru mu kanwa muri amazina yiwe nsanzwe dingana kubera nari namaze guhamuka
nkavuga izina ritari ryo muramusengera mumusengera asubira muti barambi wari we nari nihenze muti we naho wihenze Imana niyihenda utwasenge iramukiza telefone iminota 20 bati umwana ameze neza rero mu gitondo telefone ndi umwana ameze gute muteye kwa muganga bati yagiye kuri ifoto ku ishuri ameze neza uyu munsi mu gitondo kugira nshinge ntahe namutelefone ndi umeze gute papa mwarabuze kunsengera ameze neza none mukozi w'Imana Imana bahezagire basinga amavuta muzosengera abandi murakoze cyane ukomera amashi umwana wa Yesu muze mukurikirana iradiyo uwo twamusengera ariko umwana ariko arandahwa amaraso Imana yarakoze muze mubana natwe maso kugira ngo Imana bagire neza ubuho Imana yuguruye n'abari za Gitega no mu ntara za ruguru Igitega bamaze kugurura irya radio no kuvuga ibiganiro byose tuzocisha ngaha baca babirunga iki Gitega abari Gitega no mu micungararo hose bazovyumva no mu zindi ntara zo hirya mubabwire inomero ni za zindi nyene 87 n'ibice bitandatu kuva ku wa gatanu bazoba bariko baradukurikirana intara zose z'u Burundi. Imana ishimwe kandi jewe nanjye nje gushinga intahe n'umunsi twasenga wo kubita imbwebwe imbwebwe zari zaranyicaye sawa ariko umunsi zarakubiswe zirakubitwa zirasubira ubu kare nawe aranywa akayenereje kamwe ariko ubu usigaye nywa utuyenereje tubiri. Imana ishimwe cyane. Imbwebwe zakubuza kunywa sinashobora kunywa ikintu gisoza sinashira mu kanwa ubu rero sinanywa ariko icyayi ubu ndakinywa nkakinywa yagisubira n'akayenereje. Imana ishimwe cyane. Uzi ko imbwebwe zagiye dukomera amashi umwami wa Yesu. Amen. Ndi gushimira Imana kuko nari mfite indwara imaze imyaka myinshi ariko bashitse ngaha anye baransengeye namwongere yaransengeye ishikara kuzandaza ngaha anye Imana irangiza ndabona ukuboko kwayo hanyuma ndakira no muri serire ndaza ndagenda baza baransengera ubonye ndigashimira Imana kuko yakishije indwara nari mfite imyaka myinshi cyane. Yari imaze imyaka ingahe? 15 kandi n'abaganga yari yarabananiye ariko Kristo Yesu niwe muganga mukuru. Dukomera amashi umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Fashe dukomera amashi Imana. Amen. Mbere ndashimira Imana kuba ndi mpagaze imbere yanyu ndi muzima ndayishimiye hama nkashimira umwongere yashoboye kudufasha akadusengera akaduha inoti yarakoze ibitangaza ego hari ukuntu umuntu ashobora kuba yaronka ariko bivanye n'ukuntu ugenda usengerwa umukozi w'Imana agenda adusengera Imana ikaguma yugura imiryango. Ndashimiye Imana mu minsi iheze niho nufise telefone umuntu antelefona yuko ambwira yuko hari ibintu byashobotse kubyerekeye inoti. Ndashimiye Imana ko ejo niho nzogenda gutora izo noti kandi niho nzoshimira Imana nzanye ishimwe imbere y'Imana. Amen. Inoti yazanye izindi noti. Mbega intahe nziza ejo azoza gutora inoti. Niyabe hari umusuma ari hano ngo abe yamubonye ntacyo uzomubwira. Ese nashimye. Amen. Anje ndashimira Imana yaraje ngaha baramboshe cyane mama wanje unavutse mama wanje ari umupfumu uyu munsi n'umupfumu ariko ndashimira Imana ko nkiri muzima we yipfuje ko ndanga n'ikimaze ariko ntibyakunda. Rero nshitse ngaha baransengeye cyane abasenzi b'Ojedi none ndashimira Imana ko nkiriho. Ikindi shimira Imana ndashimira Imana akazi karaheze ariko ngaha umwongere wacu aramundara ariko uyu munsi nafise akazi none Imana nimuhezagire cyane. Sinokwibagira gushimira abanyizangiye bakampa icyonja bakanywa naho ndara none Imana nibahezagire. Ndashimiye Imana kandi ko mama wanje yaragwaye ndabwira umukozi w'Imana mbere yaramusengera none uyu munsi nawe yaragize naho yatswe kugutanga ikuzimu Imana igatabara uguma umusengera kandi ari umupfumu.
umuvyeyi n'umuvyeyi tudoze icyubahiro cy'umwami Yesu. Yesu ashimwe. Amen. Nanjye nashize ngaha mu gushimira Imana kwa karya kanoti pasiteri yaduhaye. Ego sinagatoye hama ndagashyira mu mufuko ndagataha maze nari mfise nibuye niho rero nanshitse muhira nsanzwe mfise akazi mugabo twe twarakora tugakorana n'abandi ukuntu twakora bimwe ariko ntibaduha amahera angana hariho ekipe baha amahera makeyi n'iyindi ekipe baha amahera menshi rero maze kugatwara narakajanye ku kazi jewe nca mvuga ati mana urabona ko dukora ibikorwa bingana n'ibindi ariko nkeneye yuko twese tuzonganya amahera hama rero niho byaca ngaho umunsi indwi ya mbere biranka ariko mu ndwi igira kabiri byarakunze baciye batwongera aho twese twaciye tunganya umushahara maze nkaba abo twari kumwe twese twanyemba amahera make bakaba barabikengurutse rero nshimira Imana kandi nongeye nshimira na pasiteri wacu aguma afise iyerekwa ryiza nkaba nsaba Imana imwongerereza amavuta yo kuvura imitima igwaye. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Nanjye nagomba gushimira Imana ibintu bitatu yankoreye kuva aho nshikiye ngaha muri uru rushengero. Je nari ngwaye ingwara nyinshi cyane zari ingwara zintwara imwemu mugo ndashima Imana kuko nabatijwe nkaba mushashe nkabatizwa mu mazi menshi izo ngwara rero zarakize zose. Yesu nashimwe. Nanjye mpagaze ngaha nshimira Imana umunsi wa gatatu mw'ijoro narafashwe ndiga nk'iryo joro naraye ndavomisa sinigeze njyama amabukeye ndabwira umwene data hano acambwira ati fata ikibuni ugisengere unywa amazi hariho pasitori ariko aravuga ubutumwa ubwakire wizeye hanyuma ndasengera y'amazi ndayanywa bukeye kwa kane canja kwa muganga malariya irabura ca ndataha n'ubundi ca nkomeza kwizera nkiheza kunywa y'amazi kwa kuribwa sinamenye iyo guciye hama n'ukuvomisa bica birahera ca ndakira none nimumpera amashi Imana ya Amen. Yarakoze kugukiza twese. Imana ishimwe. Banjije gushimira mwebwe abakozi b'Imana. Nagiye mu Kirundo nkora umwaka wose mvaya atani 10 ndose ku buryo n'impuzu twajanye ziduhererako nkaguma nidodomba ariko maze gushika ni Bujumbura nkaguma mvuga ati jewe ico nkakira kwidodomba noshima ibihe bidashira niho nabumviriza kw'iradiyo kwa Mungu ndaza ngaha birantera isoni gushima ariko uyu munsi Imana yampagurukize irashitsa hano ndayizamura icubahiro yankijije kwidodomba. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe kabisa. Ntukidodombe Imana iracari izoguha yandi mafaranga. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe kandi jewe nawe ikibazo mu gatondo haza ibituma nota gusenga ariko haciye umwanya niko Imana yari yampaye 1000 icya 10 nosiba nohamana kija nkagira ingorane ntoya jewe nagira inkone byose ndabihevye reka nigire gusenga kandi mwiyindwi hari ico nabonye ariko ibyo byose byazananye mu mitwe itatu nari mvise byishuwe nuko twabonanye n'umukozi w'Imana na kakanoti burya nagize ikibazo umuntu aragwara agongwa n'imoto bucye agongwa n'imodokari ku kuguru kumwe arantera isoni none umuntu kadakijijwe ndamuvura gute bigenda nkaya ko pasiteri yavuze ati muze mugire impuhwe reka jewe ndamuvure burya nakoresheje ya mavuta na wa munyu n'amazi ndamuha byose arashirako ntiwizere si jewe n'uwiteka ni kuko uyu muti
urasenge ntiwavuga ko agenda ukijije hama niwakira udoze gushima kubera je ndateka kayi yakanye yigiriwe mbona ari kure gose ndazana ngaha hari ikibyunduri cyaje tabizi nijyono yigiriwe gose rero uja mu gitondo nagize yambyuze ko n'umudarisi namubwiye ntibimeze gute ngo nakize ngo nubona ko ndimibarabara umudamu nawe aragwara amara iminsi 2 ambwira ngo azoja kwa muganga ntayabangira mu kuja kwa muganga bazohagarare tubivugane neza nakoresheje gusenga jenyene ndamubwira nti ntandamuha ya mavuta isiga aho hantu hagwaye imbere yo kuja kwa muganga ko vyari biri isaba kabona nambe bitera burya mu gitondo ndinumira sinamubajije ku mugoroba ngo nyongera ya mavuta ngo nongere nsenge burya mu kundi mugoroba tugiye kuryama burya yambwiye ati burya numva ya misonga yose yaheze kana cyaje kibyimba cyamaze kugenda aho rero je ndashima Imana kandi ndashimira Imana ko umunsi wa gatatu narazanye w'umwana amabara musenge amadutashe tugeze mu isoko turiko turagenda ahantu hari imodoka ngiye kumukwega aca afata amarori ya myopi aramunaraone hama turabandanya turagenda turafata bisi tugeze aho duca arara uno munsi ndakugisha siporo aca acana ahantu ku kiraro wanoho nagutaye mu izina rya Yesu guma nsengera mu mutima amara hanje none nshimira Imana yuko ubu mbona aya marori mu sanzu aya miyo niyo mu isoko uvugera kuvuga ati nta ushaka amarori yo gusoma rero ndabishimira Imana cyane ikindi nshimira Imana ni umukozi w'Imana wo muri seriye yarasengeje ukuboko numva umenga kugomba gucomoka umenga ni pararize none ubu narakize Imana irahekeza bwira ikindi nari mfise intango yasi numva mpirira cyane ryama nkavuga utuntu tujwiye chafaka kaku Yesu acarankiza ivyo byose ndabishimira Imana n'ibindi Imana irikira bikora ngenda ndashima ku bose ukomera amashi umwami wacu Yesu Kristo